Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umuzibukiro kuvyononywe n'umugambi w'igihugu ngo wategerezwa gutangurira umugambi usaba ko bene amatongo bimuka n'umwihwezo w'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu mategeko ajanye no gutunganya amatongo inyuma y'imyidogo y'abanyagihugu bo mu makomine ya Isare na Kanyosha ahacishijwe insinga z'umuyaga nkuba. Imyidogo kwikena ry'igitoro ni myinshi mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bahombera vyinshi bagasaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo. Idonido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubaramutse ubugira kandi tubahe n'ikaze murano makuru. Umuzibukiro kuvyononywe n'irangurwa ry'umugambi w'igihugu ngo wategerezwa gutangwa imbere yuko umugambi usaba ko bene amatongo bimuka. Ni umwihwezo w'umwigisha muri kaminuza akaba kandi n'umuhinga mu mategeko ajanye no gutunganya amatongo. Afatira ku myidogo y'abanyagihugu bo mu makomine ya Isare hamwe kandi na Kanyosha mu ntara ya Bujumbura basaba gutunganirizwa bitumwe n'insinga z'umuyaga nkuba zacishijwe mu matongo yabo hamwe kandi n'ababa mu buringanire bwa hegitari 160 zubatswemwo ibiro by'umukuru w'igihugu mu Gasenyi. Uwo muhinga asaba leta gutunganya igicapo cerekana intumbero ibifitiye amatongo y'igihugu cose ku kiringo kitari munsi y'imyaka 10 kugira ngo ikinge uruhombo. Chankere gufate nk'uruzi ko gwatwaye abantu nko mu ikaritiye bakabura aho baje. Leta irashobora kwimura umuntu ati we n'ubura genda tube turaryamika aba bantu ntibicwe n'imvura ntibicwe n'inzara. Aho ni mu gihe bavuga itegeko riravuga ati mu gihe vyihuta cyane leta irashobora kubabwira ati nimwe murakinjura. Mugabo murumva yuko babivuga yuko biba mu gihe nyene atakundi vyogenda. Nahandi amategeko avuga yuko umuntu yokwimuka yararonsa amahera. Bisigura rero ngo aha ikibazo kiri hahane nakubwira. Babahinga bacu durungika ngo nibaje gutegura ico gikorwa. Ubwa mbere keji babikora bikurayo. Kujya kwikirimba bagize ati ni hegitare 40. Munyuma ati twarihenze. Reka dushire ki hegitare 160. Muga hagati yaho hari abahaguza amatongo bahubatse n'ama etage. Munyuma ati reka tushire hegitare 550. Naho nyene hari abahubatse. Leta icihomba gute? Ichihomba kuko iyo babivuga hakiri kare bari gutanga umuzibukiro w'isi gusa uko nta bari bwahubake. Ubu leta izocifata ibomora amatsi ihomba amahera ya mvagaciro yaguzwe ibikoresho n'abantu bahombe inzu zabo. Kubera iki? Kubera ko hakundi batabonye kure ngo babipange hakiri kare. Hanyuma rero uko batabipanga ibikorwa bakaguma bongerako niko n'amahera batayategura. Batabipanze hakiri kare ayo mahera atateguwe uko leta ikoresha amahera bazobanza kurindira kugira leta ize gukambakamba. Urumva rero iyo abantu batateguye ibikorwa neza ngo bategure n'amahera abantu bazoronka niho uja wumva imidogo ugasanga abene gihugu baridogera leta kandi aba bantu babikoze leta itari yabatumye kutabikora neza ugasanga rero vyose ni leta iza kwahombera. Aha bikabiki rero leta nibone kure itangure kuzirategura umugambi hakiri kare aho idakeneye ko bubaka ibabuze hanyuma kugira ngo ahizo hakenera ntirihe byinshi. Leta nitegura uko izokoresha amatongo yayo ku myaka 10, 20, 50 kuneza ya twese uko natwe leta ihomvya amahera nk'ubu itanga babomo ya mazu yokora ikindi kintu utabiteguye hakiri kare uca usanga uri kusubira inyuma. Emery Nukuri umuhinga mu bijanye n'amategeko yo gutunganya amatongo aja kutubera n'umutumire mu mpera zano makuru.
Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko baruhijwe n'ubukene bw'igitoro buguma bwibonekeza, basigura ko ubwo bukene butuma ibitari bike mu bikorwa vyabo bihagarara. Basaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo koko, maze abashoboye kuzana igitoro bahabwe uburenganzira. Ni inkuru ya Jean-Marie Mayonga. Mu bibanza banyosherezamwo ibitoro twaciye ko hano mu gisagara ca Bujumbura ahatari hake nta gitoro cahatangwa, aho cari naho citwa ko cahabonetse nko kuri station bita kwa Katikati. Abari bakirindiriye co mu bwoko bwa mazutu bose ntibashoboye kukironka kuko caheze, imiduga yari hatondeye yose itaronse. Nayo kuri station iri kuri avenue bita de la Victoire nta gitoro cari kihari, ariko imiduga yari hatonze itari mike barindiriye ko kiboneka. Bamwe mu bo twahasanze bakavuga ko bahamaze imisi irenga 5 barindiriye ico gitoro n'ubu, ariko bakabona yuko bitarakunda ko bagihabwa. Bagasigura ko kubona ubwo bukene bw'igitoro bwa bwibonekeza ari uruhombo, mu gihe imiduga yabo itari kirakora mu mabarabara. Abapolisi baguma basaba impapuro, mu gihe nabo amahera kuriha izo mpapuro atayo bariko barinjiza. Bakavuga kandi ko ubwo bukene bw'igitoro butuma hariho n'ibintu vyinshi bica bizimba, aho bavuga nk'ifungurwa n'ibindi vyankenerwa. Abo bagendesha imiduga yabiyunguruza abantu canke iyigenga bagasaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo, bishobotse bahe igikorwa abagwiza tunga bashobora kuzana ico gitoro ku bwinshi, ngo kuko hariho benshi babishoboye kandi bafise uburyo bw'amafaranga. Ikindi abo banyagihugu bavuga muri abo bagendesha imiduga bakenera igitoro ku bwinshi, bakavuga ko bibabaje cane kandi biruhije abantu mu kubura ingene biyunguruza. Bakabona ko ahanini ikibazo cyo gihagaze ku bukene bw'amafaranga mva makungu, bivuga ko ari yakoreshwa mu kurangura ico gitoro. Bagasaba ko hokorwa ibishoboka kugira ngo amafaranga aboneke ku bwinshi. Ubwo bukene bw'ibitoro nk'uko bivugwa nabo basanzwe bagendesha imiduga yabiyunguruza abantu canke yabigenga, bukaba butuma ibikorwa bitari bike bihagarara kubera ko ataco abantu basubira gukora. Jean-Marie Mayonga urakenuye. Tukiri mu gisata c'ubudandaji, ishirahamwe Sopebu rijejwe irangurwa, ishingurwa n'idandazwa ry'igitoro mu Burundi rifise umutahe ungana n'imiliyaridi 120 z'amafaranga y'amarundi. Urirongoye afise ikiringo c'imyaka 4 yongegwa habanje kurabwa ivyo yashoboye kurangura. Nayo abagize urwego nshingwantwaro n'indwi, harimwo umwe aserukira abadandaza igitoro. Ibi rero hamwe n'ibindi bikaba biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 20 Ruhuhuma uno mwaka. Isubirizwa rya bamwe mu bahora bagize komite nshingwabikorwa y'ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball FEBABU ngo baherutse gutanga imihoho ngo ntiryahunyanze amategeko. Byashikirijwe kuri uyu wa gatanu na Jean Paul Manirakiza arongoye FEBABU. N'iryo shirahamwe rero ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball mu Burundi. Mu kiganiro rero yahaye abamenyesha makuru, amenyesha ko bashasha bari mu mabanga mfata kibanza mu kurindira ko inama ya bose ibemeza. Assemblée générale ntabwo bavuga exactement ryari ishigwaho, ubwo turade amategeko twobiraba neza birimwo, twobira mugabo no musi abantu bayinome bafite uburenganzira bwo gukora ibikorwa byabo. Gushika igihe Assemblée générale izoza ikavuga ati oya canke ego, ariko ndabaremesheke ntabwo azaza kuvuga ngo kuko batora president gusa, batora president nawe apresenta umuntu bamumuha nibamizanira n'umundi bamunyankiye nzano yundi ko nibamumva. Gushika igihe bazomyemeza, none bazonyankira wa mbere, banyankira wa kabiri, banyankira wa gatatu, banyankira wa kane, katero bamumva twatugiye mu mukino udahera. Hanyuma natanze un programme, iyo programme ndaexécuta mu myaka 4 no musi muri renaissance ni hazi undi après 4 ans ashaka kuvuga la descente cyangwa la montée. Birashoboka
seruko avyumva rero jewe fise renaissance mbwiza kuraba abantu baza kumfasha muri iyo ntumbero do cadre hanyuma tukiyevariwa après iyo ntumbero rero ndebesha abantu bakadukurikira bavuze bati banaka banomye uriya bafitani ibi nibi umurundi wese ashaka gutera muri basketball aruguririwe imiryango hanyuma ibintu bikorwe byisunze amategeko. Jean Paul Manirakiza arongoye ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko mu Burundi basketball febabu mu mpfunyapfunyo. Unawo ni wa mwanya w'umutumire Emery Nukuri umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'amategeko ajanye no gutunganya amatongo aganira na Alain Désiré Bukeyeneza ku bijanye n'itangwa ry'imizibukiro. Emery Nukuri wanonosoye cyane ivyigwa bijanye n'amategeko araba amatongo. Amahoro neza. Amahoro cyane. Haraheze imisi ishirahamwe ritanga umuyaga nkuba n'amazi Regideso ritanguye gushinga ivyuma bizozana umuyaga nkuba uvuye kuri Jiji Murembwe. Ivyo vyuma navyo bikaba bizana uwo muyaga nkuba uri ku rugero twavuga ngo ko hejuru nimba ndabivuze neza, ariko haraheze igihe nko mu gice ca Gishingano muri komini Sare co kimwe naho twabonye muri commune ya Kanyosha mu gice ca novuga Nyamutenderi abanyagihugu bidoga ko batahawe kumbure batashumbushije ku vyononekaye. Ubundi bwo iyo leta iri kirakora igikorwa ico citwa gute muravye amategeko? Usomye neza igitabo c'amategeko usanga bijya bintu byo guhacisha amatara canke kuhacisha amazi canke kuhacisha ibarabara canke kuhacisha na rya barabara ry'indarayi usanga arico bita umuhora wa leta ku nyungu za bose. Biratandukanye rero na kijya bita kwimura umuntu bijya baguha umuzibukiro kubera iki. Bijya ajya amapoto y'amatara haca basanze atanze hari bagasanga nta biti bazoca kugira hace bagasanga nta murima bagize bononye bariko barakora burya umuzibukiro ntawo baguha kubera iki. Ayo matara baharura yuko nawe bazokugirira akamaro. Bisigura ko muri iki gihe c'umuhora leta iriho ivyo ukononeye ikongera ukakurihira kumbure n'ivyo utazosubira kuhakorera. Nico bategeza gutandukanya. Bisigura rero yuko iryo tongo bamuhaye inshumbusho abacishije izo nsinga ashobora hari ivyo ashobora kuhakorera. Ntaho ushobora kumubuza ko harimo ibiharage ibigori niki mugana ntaho usubira kumwemera kuhubaka inzu kuko yoheva hagwarira na kanseri. Ntaho usubira kumwemera kuhatera ibiti kuko vyoheva bija gutuma amatara habasirikwe. Ntaho usubira kumwemerera kuhakorera ibikorwa vyo konona ajya amatara. Bisigura yuko burya ntibamwirukanye bagabanije ububasha hari ivyo azoguma ahakorera. Nico bituma n'umuzibukiro utangana cyo kimwe n'uwo bagizene n'uwo bimuye burundu. Uno musi rero turabona hariho imyidogo y'ibice bimwe bagira bati noneho uduharage twacu twarononekaye nta na kimwe baduhaye. Kuki ibi bintu biboneka nk'ubu? Mu bindi bihugu bibona kure leta irakora igicapo cerekana amatongo yayo ikavuga ati aya matongo nayo aha naho kuzorima, aha naho kuzoshira amashamba, aha naho hazoca ibarabara, aha naho hazoca amatara, aha naho hazoca amazi naho bataba barayubaka. Bakavuga ati turazi naho hazoba mu myaka 50 yuko hazoca amatara, aya matara azohaca. Muri iki gihe baramaze kuvyerekana bakanavyandika bakanabimenyesha n'abahakora naho uhubaka inzu uruhera rumwe ntibaguha. Nuvuga yuko kandi ibi bintu birateguwe n'igitabo c'amatongo. Hari ingingo y'amajana 457 ivuga yuko uko ivyo bicapo bita plan d'aménagement territoire vyateguwe mu gitabo c'amategeko y'amatongo c'igihumbi kimwe n'amajana 986 biguma biriho. Bisigura yuko Burundi rero bwarasamaye. Ikindi kibazo ca kabiri kiza kuza ryari kiza kuza mu Burundi dutanguye gukora uwo mugambi. Dutanguye gukora uwo mugambi abantu bakora muri Regideso baraza nk'abahinga hamwe no mushikiranganje bw'ibikorwa vya leta bagapimaho izo singa zizoca. Aho nyene bapimye baca bagenda baharura n'abene gihugu bahari n'ivyo bazohomba bariko baharura wa muzibukiro. Rero hageze ko babikora barabikora kandi aho babiharuye imbere neza cyane iyi migambi ishigikiwe na Afrika canke banki y'isi yose
umuzibukiro wabaha no kuri ubushimishije. Hageze kubikora rero birashika bagaca bahindura inzira. Bahinduye inzira baramaze guha umuzibukiro hamwe amatara yari guca bagaca bayacisha ahatari guca. Ya mahera batanga hamwe yari guca baba bayahomvye. Aha naho hashasha baca bagira ati duha umuzibukiro, kumbe umuzibukiro rero urateguwe waraheze. Leta icica gukambakamba. Leta mu gukambakamba rero ntishobora gutanga amahera nkajya bajya abantu batanga imitahe bafise. Ico bisigura wa muntu acaronka make ariwe yimuwe gusumba wa wundi yaronka ya mahera atimuwe. Ari kugenda uko iyo babicisha aho bari bateguye. Nibaza ikirera abantu bashira imigambi mu ngiro babonye yuko bihenze barakwiye guca batunganiriza abene gihugu bakabatunganiriza neza nkuko batunganirije abandi kuko nta mwana n'ikinono. Amategeko avuga yuko uwo muzibukiro leta ibumvikana n'abene gihugu. Muzibukiro barawumvikana, turabona ko hari itegeko novuga nshikiranganje ryerekana urugero abo bantu bahabwa umuzibukiro. Mbega iyo n'ibiciro biba byashinzwe canke na rufatiro? Itegeko rigenga amatongo rivuga yuko iryo bagita iyo ngaho nibwirizwa ni nk'umuvyeyi rivuga ati barumvikana. Hanyuma hari itegeko ry'umushikiranganje, iri tegeko ntirivuguruza ibwirizwa, rirashiraho amahera batanga. Mugaya amahera ni nkaho bohera mu kumvikana. Professeur Emery Nukuri urakoze. Murakoze cyane. Ariko gato aha niho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.